Mu gihe hari bigenda vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye bivuga ku mugwizatunga Karori Mbonankira akaba kandi asanzwe ari n'umurimyi wa kijambere ku mutumba Nyanza w'ikomine ya Ngozi n'intara ya Ngozi. Ku Gasaka Web TV yarishikiye ahasanzwe hari ayo matongo ndetse igira kiganira na bamwe mu banyagihugu yahasanze. Bishura ku bibazo vya mugenzi wacu Bukeyeneza Boniface, Manariyo Fidele arongoye koperative Sangwe Nyanza, Batakanwa Libert umukuru w'umutumba Nyanza ndetse na Victory asanzwe aba ku mutumba Nyanza bagiye batuyagira ibitandukanye kuva ayo matongo ahabwa Karori Mbonankira gushika nuno musi tugezeko. Eka baratwiganira nuko abagiye kwahira ahasanzwe hatarimye bafatwa. Muri itongo kwahira nta genda guhakarira kuri jewe nyene. Inka bari kuyajya kandi ico gihe nta teko ryari bwambuze ko turagira. Bazana abakozi bari kumwe n'abandi bakozi. Baca badishira aho umuntu uzi. Arayikurayo acayishira mu ntuze ngaho arayija bukutangaha. Yarengana umuciro. Baca barayifata. Jewe nagiye kwitabura urubanza hari tariki 29 z'ukwi 12 naciye mpungwa na procureur general yitwa Richard. Uwo Richard nani tabye umutahe mungashitse kubiriwe abapolisi baca banyere kwa manda yo ku manda damiri. Uwo mutahe wari wanditse kwiki? Wari wanditse ko yagize ko kumfata kandi inzira iyo izo inka zazagiye kurisha yiwanje inka ntibari bwana hari idari hajya. Procureur general ndakuvuga ubunyovu bugaragara ubunyovu atakina kimwe cyariho. Imyaka amaze gushika akandi twaratanguranye twege twagiye nk'ifu y'imiji. Imyaba araduha ngo turime ntiyaduhembye. None mwahiye hari icyo muba? Ninde yoshika muhira? Yabahiraniye amafaranga. Amafaranga imyumbati y'igitari zo. Twarimye kugeza hirya ku gikumbu kandi twaratanguranye mwabazi. N'ubu amafaranga yanyu ntayaraba. Ntanugwasha amakoperative yatubwiye ati genda bahe. Yo baranga. Twarimiye hamwe. Muba mwibuka amafaranga yo babahiraniye? Yaratubwiye ivyo yashoye ivyo yakuye. Twabona imidugirera mwiri barabara. Yaje gupakira. Bapakira imyumbati. Tangwe kwahira nja mbona abatunzi ba Karori barazungurutse ngaha anyi. Umwisha baca baramfata bamfashe baca batelefona igipolisi. Aho nyene haheza kanya igipolisi nagiye mbona gishika baca bashirako minote baca baranjana no gufungwa kw'izone. Banyagiriza ubwo bwatsi nyene nta kindi banyagiriza. Narabwikoreye no kumfotora baranafotora ndabwikoreye. Umwisha baheze kumfotora baca baranshorera no kw'izone. Namahoro? Ego namahoro. Nitwa bande? Jewe nitwa Manariyo Fidele. Ndi umene gihugu ngaha ku mutumba w'Inyanza. Haba ndi umwe mu barongoye koperative Sangwe Nyanza. Tukaba dusanzwe turangurira imirimo ngaho yo kwiteza imbere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi muri koperative Sangwe Nyanza. Ego nkuko bisanzwe turafise ahantu leta yadutijije kugira ngo turangurire igikorwa c'uburimyi ahantu hangana ne hegitari 10 tukaba tuhakorera turama koperative indwi asanzwe agize iyi zone yacu ya Mugomera ukwigizwe n'imitumba indwi. Aho hantu rero turiko turaharaba kubera ko twari tugitangura kumbure twarabona kumengo hazohava hasa nahadukwira, ariko uko twabandanije dukora kugera uyu munsi aho tugeze turabona ko izo hegitari 10 baduha leta yadutije ziriko ziratubera ntonto. Rero nkuko twebwe twashaka kubasaba twashaka gusaba abasanzwe baserukira leta hano muri no komine kumbure ko bodufasha hanyuma bakatugabaniriza bakaduha ikindi kibanza kumbure twokoreramo kugira ngo tubandanye twiteza imbere mu burimyi n'ubworozi. Abwe ngaha nk'ikibanza mwifuza ni nk'icahe ngaha ku mutumbi wanyu? Murakoze. Aha ibibanza vya leta ni byinshi, hariho ikibanza arico ciki cyose musanzwe mubona gikoreramo umugwizatunga Karori asanzwe agikoreramo ari umwe kandi nawe nyene ntabwo ariko aragikoreramo ari umwe, arafise abandi kumbure baza kumukota kugira ngo babandanye bahakorera
kuko muri ko murarabana hariya hakurya ntabwo ari wari karahakorera nabandi bagwiza tunga baza baraza mbere no ngaha mu mwonga niyo hageze ego bamwihekako kubera ko ari we yahasavye leta ikahamuha naha mu mwonga muri ko murabona iyo hageze mu irima ry'ibirayi haza abandi bagwiza tunga bahandi bakaza kuhakorera akaba aribo bahatera ibirayi hanyuma bakigira bo muri komine oya sabo muri komine. ariko tukiri ngaho nyene nubwo mvuze ngo hariko harakogwa n'umugwiza tunga Karoli turabona indare canke ikibara aho hantu twavuga ko hariko harakogwa kumenga hari cyane. Murakoze ntabwo hariko harakogwa namba hasanzwe hari ukunyene muhabona nta suka nimwe irigira ihaja kuko twebwe tuvuka kuri uwo mutumba kandi niho tuba nta suka irigira ikogwa ngaha kandi ikibujijwe nuko atawohirahira mu bene gihugu bo ngaha kuba umutumba canke bo muri micungararo ngo baze kwahira ngaha kandi mubona ari kibara ubwahiye ntabwo atahana. Aha amanajoro y'abene gihugu batanzwe bafise ibitungwa amaze guherera ngaha ni meshi aho tutibagiye rero n'abana bamaze gukubitwa iyo ari ukuze hoho baramutinya kumukubita kumbure bamushoboye bakamakina joro canka kiruka kabasiga ubwatsi akabuta mugabe yari abana baje kwahira barabaka manajoro mbere nabo bashoboye nabo bafashe bakanabakubita. Yego ni jewe Coline Nyanza batakanwa Riberi. Riberi. Coline Nyanza yifashe gute? Coline Nyanza uyu mutumba na mahoro mbo mugabo akajagari kamwe kagaturuka ngaha kwa Karoli. Ako kajagari rero aho gahagaze amaruru yirigwa aravuga yabaza kwahira ngaha mu iki kinyovu mbo kandi ntibagera aho yakubise isuka yarimye ni ngaha mu kinyovu maze rero abafashe acajana kubafunga. Iyo njyane rero hari ngaha no kubera yuko ari hanini cyane ahikubirako atari buhamare kuhakorera. Mwavuze ngo nimwe murongoye uno mutumba twumvise ko abafashe nkumburengwa cabapfungisha mbega bishika gute ngo umuntu asimba inzego ko tuzi ko ari mwe murongoye uno mutumba bishika gute ngo ashike hejuru atabaciyeko? Karoli n'umuntu menga arishoboye cyane Karoli ariko nabyo ntibisigura gusimba inzego kuko hariho ingene inzego zitunganije. Oya Karoli ivyo ntumubwira ngo arasimvye inzego sinzi ukuntu yego ni Karoli mutumba nta jambo ushaka kuvuga ngaha nyene awutwara yuko aza kunyitwarako. Oya numva gusa ngo abantu bagiye gufungwa baje kwahira ngaha akaca bajana rero kubafu. None ku bwanyu mubona iyo ngendo ibereye yo gusimba inzego nubwo umuntu yoba afise nkumbure uburyo birabereye ko umuntu asimba inzego ko tuzi ko ari mwebwe jisho ry'abene gihugu ndetse mukabashikira kure iyo ngendo mumbibereye? Iyo ngendo ntibereye jewe ku bwanje aho ngeza navuze nti nibamwubahire imirima bamwubahire na hajya ahantu amaze kurima rujya gwiri gwameze aho yarimye deja gwamereye mu mwavu umugabo nkaha mu kinyovu gutya hatarafa hakubiswe isuka ngaha. Oya none rero uwafatiyeho twumva ngo yagiye kumupfungisha kumugomera. None ko twumva umenga yitayeho cyane ibi by'inzindare ariko tukumva amatongo ya marakotesha mbega mwebwe iyi ndare mwumvi bamariye iki ko twumva muhagirira ingorane twumvise bamwe ngo baragira n'ingorane mbega ibyo bigenda gute ngo umuntu azire ivyatsi bisanzwe nk'umukuru w'umutumba? Yego sinzi ko ari kwiganza no kwiganza nyene kuko n'umuntu Karoli n'umuntu akomeye. Karoli n'umuntu oya none kwashika hejuru agashaka kurengera na misitanteri imbere dufate none bumva no mwitangwa iki nka jewe nca ndamwita yuko akomeye. None mukuru w'umutumba mbega mu nzego zatowe ngaha Karoli hari icyo yobajejwe mu nzego zigize umutumba canke ikomine? Karoli nta na kimwe ajejwe ngaha kuyu mutumba
no mu ikomini nta na kimwe ajejwe numugwiza tunga gusa kuko yarose leta yamuhaye ahirimira. ariko ntibisigura rero gusimba inzego kuko iyo byaba byemerewe gusimba inzego ntibaba barabatoye ntibaba barabizeye ngo babatore. Ku by'ukuri ntivyemerewe yuko hari ubusimba inzego. Amategeko avuga ati hera ndetse no kwa nyumba 10 kuduga ku mukuru w'umutumba guca ugenda no kwa chef de zone bice bigenda no hejuru ba misitanteri wagiye mwizo nzego. Ego ntihenze ndazi ko mwebwe muratanga raporo aho mutwagwa hejuru ndavuga muri komine mugatanga raporo ingene ibintu biriko biragenda. Mbega mwoba mwari mumaze gushikiriza ico kibazo ko hari abantu basimba inzego bakaja hejuru kwitungura ubutungane bwo hejuru batabaciyeko? Turabitanga gose misitanteri arabizi. Arabizi. Ego cyane. Beshi mbere niwe yahavuye arabipfunguriza misitanteri yumvise bariko barazira ubusa. Arabapfunguza ati ni mutahe. None ikintu cyo kuhohoterwa bamwe ndetse ngo baranakomereka nk'umukuru w'umutumba mwebwe hari ico muzi ngaha muri ritongo? Yaravuze ati je uwo tuzohafatanira arabivuga neza ati uwo tuzohafatanira azomererwa nabi nyene mpaka. Ariko gushika ubu hari uwo bamaze gufatanira aho nkuko yabivuze? Uwo bamaze gufatanira aho nabo nyene yagiye gufungisha mugabo barapfunguwe. Hanyuma nk'umukuru w'umutumba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo namwe mubanzanye mukora akazi kanyu mutunganiwe musabiki mwebwe nk'umukuru w'umutumba? Twebwe ico dusaba yuko bo leta yohamugabanya agakora ahantu hatunganiwe ashoboye kandi ntiyoba gisubira gushwana n'abanyagihugu. Oya boba bamuhaye ahashoboye gukora ati ataraza ngo habinyovu abanyagihugu nabo babahaye tuvuge nk'amashira hamwe rero bakabaha nabo bakarima ikindi gice nawe bakamuha ikindi gice akarima. Hanyuma rero mu gihe harimye ahashoboye aya mashamba cahera aya mashamba cahera ntagwa mu gusubira kuvuga. Tubashimira cyane ku nsiguro muduhaye n'umuco ukwiye. Yego kandi igihe nyakwigendera perezida yari yaje kuhakorera hariya hose arahaswagura nyene. Jewe ntibeshye twaravuganye na perezida Nkurunziza twavuganira hajya ku kabandi aranyitegereza inca ndamubwira n'ukuntu ndamuzi rero nti hariya mwishamba twakoranye uku jewe ndumudemubiriza. Yego nuko sawa aze kundaba caramenya